bagenzi n'umupeti kiriko kwa bisanzwe ogenda araba ivyo ndavyumviriza usanga bitangaje rwose kandi rwose cane uriko uraraba uno mupeti ukuntu yinjiye ku kibuga stade Intwari ibintu bishemeye cane ni ibintu bihambaye ibintu nyene umuntu wese abonye ashobora kuvuga ati ishusho y'igihugu irameze uku canke irameze kuriya ugiye kuraba neza mu majambo make umupeti ubona ko akunzwe cane rwose akunzwe ngaha ku butaka bw'Uburundi ugiye kuraba neza ugiye kuraba urabona ko ari umupeti usanzwe ariko arahesha igihugu ciwe agateka ariko arakimenyekanisha ahatandukanye ugiye genda araba ama video menshi n'igihe asimbiye ngaho hakurya mu gihugu c'u Rwanda naho vyahise bakamuzimiza nk'iradiyo mugabo ni wa mupeti waguma wumva avuga ati Uburundi igihugu canje Uburundi igihugu canje ni ukuvuga wewe aguma muri bwa Burundi bwiwe ntiyigera yumva ko umenga yobuta na gato oya ugaca ubona ko umenga arafise umutima wo gukunda igihugu camwibarutse wo gukunda abatwara igihugu ndetse abo bose bashoboye kuba bamwizeye ubona ko yari afise cortege nziza rwose yari afise cortege ihambaye cortege ubona ko yari ikwiye ari ibintu yari yateguye cagiye kuntwenza rero gusumba ibindi niba n'ubupeti bubiri umenga n'ubupeti ariko n'ubugabo niyo bwone izo mbaga ariko bungana reka turaza kuza turakurikirana twumve ukuntu aza kubandanya gushika ikiganiro giheze reka dushimire cane uno mwubahwa abo ku kinyamakuru ya Gatiki TV wewe yashoboye gutunganya ino nkuru ego hanyuma nkaba ngize nanje ico noyishikirizako canke noyivugako reka nshimire mwese muze kuyikurikirana mugende bukebuke twihweze neza turabe abaririmbyi b'abarundi naho ico bariko baraterera mu iterambere y'igihugu cacu uza gusanga ari ibintu bishemeye cane rwose cane ari ibintu bihambaye ari ibintu biryoshe reka tubandanye gato tuze kumviriza turabe ego turaza kumva turaza kuraba iyo vyahereye kwanza igihe na mwene wabo Double J nawe yari inyuma yiwe ariko araza bagenzi iyi stade Intwari ku bisanzwe ari yubatswe n'abarundi ata mfashanyo irimwo ari abarundi ubwabo ku bisanzwe urabona ko ari ikibuga kimeze neza ari ikibuga giteye igomwe ari ikibuga uwo wese akibonye aho nawe nyine avuga ati ku bisanzwe abarundi mwarakoze muriko murakora cyane muriko murakoresha inguvu reka turaza gukurikirana amajambo yagiye aravugirwa vyagiye birahasha vyose nkumbure ndaza kuzana n'ibindi ndaza gushiramwo n'ivyiyumviro bitandukanye y'iki kibuga vyagiye birajamwo reka rero tuvuge ko uyu kiriko tuvuga ko ari Kidomo canke yibwiye ko ari Kidomo mu ndirimbo yiwe yise Kidomo urabona ko ari Kidomo mugabo kiriko kirakora kiriko bidasanzwe kandi kiriko gihesha ishema igihugu cacu reka ndawifurize rero kororanirwa mu biganiro mwa subscribe kino channel yacu kugira ngo uzoze uriga vyinshi kubera ko uyu kirika bigezeko bwa mbere haheze hirya yewe rero umwana wo mwibarabara none ndabira asigaye afise uburenganzira cyane asigaye yarihaye icubahiro nawe cyo kugira iki cyo gushikirizwa bimwe mu byagize iki mu byaranguwe bishobora kurangurwa nabo bakunzi ba Gatiki TV ndetse n'abakwiga media bakaba hikaze cyane bire yuko uyu munsi uri hejuru uyu munsi tuje icyo tuvuze kusanzwe ugiye kuraba uyu mwana akiri muto w'umuririmbyi kiriko akiri ubona ko ibintu byose abikora yabiteguye akabikora neza cyane akabikora atarenze kubwisha inama akabikora atawe abanje gukoresha ikintu cyangwa ikibintu ariko uyu munsi uza gusanga neza ibintu ukabikora abikora nyine nk'ubikunda abikora nk'ubizi canke nk'uwiyumvira kuzabikunda canke azoshobora kubizi uwo n'umunsi nzi gukora aka kantu ariko nawe ndigushimira cane rwose kumusaba imbabazi ko bana bandamwinjiriye mu kiganiro yafashe umwanya munini arakora ariko mugasivyo nashaka nanje kugaragaza umunezero kugaragaza ivyo vyose kumba vyakozwe n'uwo peti wacu kiriko akiri
abarundi sinzi bari bashobaditse ku bwinshi, bari baje nyene ari benshi cane. Stade Intwari ubona ko yari yuzuye imeze neza cane, stade yari yubahitse, yari yubahitse bisanzwe, yarimwo ibihambaye, yarimwo ibiriko biragenda neza vyose, ubona ko abari bambaye imyambaro itandukanye, yera, isa n'agahama, muri abatamvyi batari bake, abarorerezi bose bari bashikiye kuri stade Intwari. Wari umunezero ukomeye cane, wari umunezero mwinshi cane, umunezero umeze neza. Niyo mpamvu ubona ko uyu Peti Kidumu, umwami w'umuziki, ariko aravuka canke yavutse, ariko arashinga imizi, ubona ko ariko arabikora neza gose cane. Aha turaza kubandanya turabe mpaka video yose ishize, ndagushishikariza wowe uriko uraraba ino video uze kuyiraba yose gushika irangiye, ariko ntuze kuraba gusa, nze kuhakura n'icigwa, nze kuhakura kimwe mu vyigwa nawe ugiye gutangura kuvuga ati ngiye gukora iki kugira nanje mpeshe ishema igihugu canje canyibarutse, kuko naho hatabura ingwara ziza ziracamwo, haca habura ivyago biza biraza, ariko ntitwovuga ngo Uburundi nico gihugu cadutaye, wapi cadutaye, so nyoko canke so tureka kumwonka ngo ariko agwaye amahere, wapi, namba nta na buke, oya, ahubwo uramwonka ugapfa ukadumiza uwo nyene kuko aba ari umuvyeyi. Twagiye rero, kanya isase dutangure tugende buke tugere, mbona neza ko umunezero rwose kuri stade Intwari, aho abantu bose, aho ubona ishengero ryose ry'abantu ryari rinezerewe cane. Umuririmbyi akiri muto cane, umuririmbyi ariko arabikora neza, umuririmbyi ariko aragerageza kwerekana, gushikana kure umuziki ndundi, hamwe no mu mahanga bawuririmba kandi batazi ururimi rwacu rw'ikirundi. Mugabo uno munsi urabona ko ari umupeti ariko arafayidika cane, ariko ako mkazi huyu Peti, ako mkazi kanafanya vyenye nimeshinda bakulu yake, ndo vile kanafanya akivyo kanakora kweli no mupeti, ibintu biteye ishema, ibintu binezereye cane abariko baramukurikirana. Ubwo reka tubandanye gato turabe twumvirize ivyo aza kubandanya bashikiriza abari bitavye urwo rubanza, abari bagiriwe ishema bakahashika muri urwo rubanza, turaza kumva ivyo babandanya bavuga. Ariko natwe iyo tutari twahashitse, twashimye kwitiza kano ka video dukuye kwa kino kinyamakuru ca Yaga Tech TV, kandi twashimiye cane uwariko aradushikiriza ino nkuru na kameramani wiwe, ndetse n'abari bagerageje kwitaba urwo rubanza. Imana ibahezagire cane, babandanye bakora ibirama batwereka aho igihugu cacu kigeze canke cavuye. Sasa huyu Peti Kiriko amekuwa mtoto wa mabarabara, miaka iliyopita kupita ni vipi? Siku moja alijiwaza hivi, amejiwaza sasa miaka yangu yote nimeshaimaliza, niko mbarabara na nafanya aje? Akianza kuimba tena, naimba nyimbo za mzuri, akifika ku ndirimbo yiwe ya yene, indirimbo yiwe yise ahani, nasanze indirimbo yashitse ku mitima y'abantu bose, uravye n'amajambo yavuze, uravye n'inyifato yakoresheje, uravye naho yayikoreye, usanzwe urabona yuko ari umupeti. Bisanzwe utomushimira gusa n'ubudakunda Uburundi, ucanka uwo mugayira, umuntu wa wundi nyene twoca twita igipfamutima. Mugabo mu gihe tutamise igipfamutima, yumve neza ko uyu mupeti bisanzwe ariko arakora ibintu bihambaye gose, niyo mpamvu nanje buzi ko ndamushimira, ndamushimiye ku bisanzwe yageze ku ntego y'uwari we wese yumvira ati none aha nihe, ko hari abantu batifuza ko ntera imbere, none aha nihe, aho bari
iyi ndirimbo ntiyakunze ngaha mu Burundi gusa, yakunze no hanze y'igihugu, n'abazungu batazi ikirundi baravuga ngo salamu aleikum wahaniye none haniye. Petit kirikou mtoto huyo kijana mnafanya vya mzuri sana, mnafanya vya mzuri. Petit nawe aratangaje sana, Petit aratangaje sana, igituma mvuga hatangaje imitima yabo atari bake, imitima ya benshi yarayigaruriye kabisa, yarayigaruriye. Ugiye kuraba hanze ubona ko umuziki w'Uburundi wumvize ngo ahani nawe uca wiyumvira ati mbasha ejo nari hehe canke uno munsi nahongeze hehe. Ejo usanga rero nawe biriko birakugaruka, biriko biraza, biriko biragarukana ishusho nziza haba ku gihugu, haba kuri wewe, bivanye naho wari uri ejo, naho abantu batifuza gushika, ariko kugira uhashike ntaco wanze kubasaba, mugabo wahashitse kubw'inguvu zawe, kubw'umwete, kubw'ubwira abo wakoranye, utaravye ngo ntakareka nanci intege canke nkazoca intege, oya. Kuvuga mu iterambere nta numwe muhiganwa kiretse wowe nyene, iterambere ry'iwawe nta numwe rihagaritse kiretse wowe nyene. Bisigura ko wewe nutitahura nta wundi muntu yiteze kuzogira ikintu zo gutahura. Reka duse n'abasozera ikiganiro cacu, ariko ntimwibagire gufyonda rya bugazogira kugira ngo n'abandi kibashikire, mugipartage abandi, mugire like, mugire comment, ivyo vyose nyene biza kuba ari ishema kuri jewe subiyemwo canke ngize ico nterera mwa kino kintu cakozwe kw'isi Radio Intwari n'ahandi hose. Reka dusabe cane cane abanyene icubahiro abaza gukurikirana rino jwi bakaryumva, baze kumva ko ari umwana wa hariya ruguru mu misozi, nabo bakenewe kurabona ivyiza nk'ibi, bakabona nkare na hariya mu misozi, bakabona ibibuga vyaba ivy'inkino, vyaba ivyo kwinonora imitsi. Ibibuga bikaza birakorwa kubera ko biri mu bifasha igihugu gutera imbere, kuko nk'ikibuga dufate nk'iki kibuga si abarundi gusa bazogikoresha, wapi, abanyamahanga bazogikoreshe, natwebwe abarundi nyene tucikorera ibitandukanye, si umupira gusa uzohakenerwa, hazobera n'amamanza agize iki atandukanye. Niyo mpamvu rero uno munsi nshimiye cane abantu mwese mwakurikira kino kiganiro, muze kugira ico mukuyeho, ico mwigiyeho kuyu, kuko si munini gose, wapi, si munini cane ntarengeje urugero. Ibi akora nawe wobikora canke ukanamurusha, kuko iki gihugu gutera imbere ni competition. Twese twoja muri competition ugasanga Uburundi bwacu turabuvyuye. Mugire aho muba mwubahwe, mugire itekane, mugire Imana, mugire ico muha imiryango n'ico muhereza igihugu, mugire ico mutanga n'ico musigarana. Nibaza ko tuza gusubira mu biganiro bitaha, niyambure ninabona akandi kantu nanje kanteye isheme naze kugaruka ndakavuga ikindi kintu, kugira ngo nawe ukamenyereho nyimba utigeze ubimenye, birashobora gushika ukaba ukurikirana n'urubuga rwanje rwa Kwiga Media, mugabo ndaba udashoboye gushikira kino kinyamakuru ca Yagateke Media, ca Yagateke TV plutôt, kugira ngo naco ucumvire, ucurabe canke urabe ibicako, nzoza ndazana bike bike nza natembera ngira ico ndabashikirije, ngira ico ndabahanuye, ngira ico ndabunguye. Reka tuze gusubira rero gutaha, naho tuzoba twongera. Murakoze cane, Imana nibahezagire. Mugana gisenda de navuze ngo goodbye kuri mwese muriko murakurikirana kino kiganiro guhera ku ntango gushika kirangi. Reka ndababwiye ati goodbye, tuzoba tuze gusubira gutaha. Mwibuke kugira subscribe, musibande kunzogera, mugire like na comment. Ivyiyumviro vyanyu nivyo biza kumbwira ati, nimwe muza kumbwira ati dukorere ngaha, tubwire ngaha naho bimeze gute mwa kino gisata, bivanye n'igisata carico cose. Baza kumbwira uno munsi ninje mu gisata c'umuziki, ni nko mu gisata c'umuziki ariko mugabo kijanye na development. Ugiye kuraba ko development ya kino kibuga kizokwinjiza yaba amafaranga y'agaciro canke amafaranga y'amarundi atari make, kubera ko hari n'abanyamahanga bazoza kuraba match bazanye amafaranga mva makungu, kumbure bagore mu mahoteli, basanga mu mahoteli ni meza, hanyuma ejo uzoza bazanye imitahe bashire ngaha mu gihugu cacu ciza c'Uburundi. Reka rero ntabarambiye, reka ngeze ngaha, tuzoba dusubira tubwira no ku musozi w'ikiganiro. Murakoze cane, Imana nibahezagire.